Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Ntihagire Kristu dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu njiri ya Luka ku kigabane cyaho cya gatatu duhereye ku karongo ka 10 kugeza ku ka 14. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibikorwa byiza bigaragaza ukwisubirako. Ishengero riramubaza riti, none twokora iki? Nawe Abishura ati, ufise inyambaro ibiri nahe umwe uwutawufise, n'uwufise kandi ibiribwa agenze atyo. Haraza kandi abatoza kori ngo babatizwe, bamubwira bati, twokora iki gamwigisha? Nawe Abishura ati, ntimukake ibirenga ibyo mwabwirijwe. Abasirikare nabo baramubaza bati, tweho twokora iki? Abishura ati, ntihagire uwo mutwara utwiwe n'impaka canke uwo munyanganya, kandi nimushime impera yanyu. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, mu njiri ya Luka tugira turabe iri jambo cyane cyane rivuga ngo ibikorwa byiza bigaragaza ukwisubirako. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga, ibikorwa byiza bigaragaza umuntu ko yisubiyeko canke yahora agendera mu byaha. Mbega ibikorwa byiza bigaragaza umukristo canke umurokore. Akarongo ka 10 karavuga ngo ishengero riramubaza riti, none twokora iki? Ngo ishengero riramubaza riti, none twokora iki? Iri shengero ni gihe Yohani Batista yari karigisha avuga ubutumwa bwiza, ahamagarira abantu bose kuza bakabatizwa, mbese bakisubirako. Ugiye gusoma kuhera ku karongo k'indwi kumanuka, niho uca ubona ko ingene Yohani yababwira ati, mwabana b'inzoka mwe, mwabana, ninde yababwiye guhunga? Ninde yababwiye baramenye ko Yezu Kristo ariko araza. Niyo mpamvu rero bavuga bati, none twokora iki? Ishengero riza rimubaza, none dukora iki? Twokora iki? 11 nawe Abishura ati, uwufise imyambaro ibiri nahe umwe uwutawufise, n'uwufise kandi ibiribwa agenza atyo. Aleluya, amen. Bantu b'Imana rero, bana b'Imana, aya majambo n'amajambo aryosha kumva, ariko kandi hari abandi ataryohera. Mugabo uwitwa umukristo wese cyangwa umurokore wese n'amajambo aryoshe. Kuba Yohani Batista yavuga ngo bamubajije, ese dukora iki? Mbese duhere kuri 10 tumanuke kugera ngaha ku 12. Ishengero riramubaza riti, none twokora iki? Nawe Abishura ati, uwufise imyambaro ibiri nahe umwe uwutawufise, n'uwufise kandi ibiribwa agenza atyo. Bantu b'Imana, ishengero ryari ryinshi, bari abantu benshi bariko barisubirako, bariko barashaka kuronka agakiza. Rero Yohani Batista bamubaje dukora iki? Ababwira ati, uwufise imyambaro ibiri y'impuzu nahe uwutayifise. Ibyo bishobora bake cyane, kandi niyo nzira ijana abantu mu ijuru.
guha umuntu adafise ukamuha nawe akagira umwambaro. Ubu ufise impuzu, ubu ufise imyambaro ibiri y'imvutano, aho imvutano umubanyi wiwe atagira umwambaro, canke ibitenge, canke ufise udupira tubiri, ahe ubudafise agapira amuhe kamwe. None bana b'Imana, wowe urabishobora? Utahereye kuri jewe, kubera ndiko ndasoma ibiri muri Bibiliya, kandi nibyo byiza, niko kuri kw'ijambo ry'Imana bivuye kuri Yezu Kristo, bivuye mu ijuru ku Mana. Utitwaje ti nyamara nujya mukozi w'Imana ntavyo yokora, ariko weho wumvire Yohani Batista yavuze ati ufise imyambaro ibiri naho umwambaro umwe ubutawufise nigwo rukiza, niyo nzira ijana abantu mu bwami bw'ijuru. Hanyuma arongera aravuga ngo n'ufise ibyo kurya naho ibyo kurya ubutabifise. Bibiliya ni Paulo avuga ati idini ry'ukuri nirimeze gute? Idini ry'ukuri, ubuyobokamana bw'ukuri ndubumeze gute? Ubuyobokamana bw'ukuri canke idini ry'ukuri nirifasha abandi, nigitaho mu impfuvyi n'abapfakazi n'abapfakare n'abatishoboye. Rero bana b'Imana, Imana iratubwira canke muri iki gihe cyo kwisubirako, cyo kwitegurira ukuza kwa Yezu, ivuka rya Yezu, kwitegurira kuvuka kwa Yezu, kwitegurira Noheli. Rero duhamagarirwa guha impuzu abatazifise, guha guha ibyo kurya abatabifise. Twebwe ngaha muri Australia impuzu tuzita kwibarabara. Ubu abantu benshi bari kuzishira mu mashashe, bamwe baranazimesa neza bagaca bashira mu dushashe, bakaza guta kwibarabara canke bakaza gutaha handi byabigenewe kugira abazikeneye usibye ko ubu benshi bazikora business baca bashira mu masoko bakongera bakadandaza. Rero abo muri Australia, Amerika, Canada no mu bihugu biteye imbere dufise ubwitwazo kuntu tutozishikana kubi wacu bagowe bari mu Burundi. Ati yoba narinda bishoboye nazijana nabashira. Nibyo mu by'ukuri iyo ngiye mu Burundi usanga natutukanije utuntu ngo nshiriya bi Burundi, cyane umuntu kumva ngo nzogunzanire ukabona umuntu arakuzaniye impuzu nziza, ibitenge byiza, biratonjanira, ariko keshi umuntu nawe aba yifitiye ibindi ajanye, umuntu akajana n'ibiri mu nzu byiwe. Rero ariko ikigo ashaka kuvuga ni iki, twebwe turi ngaha mu bihugu biteye imbere tutabura impuzu, kuko nta muntu yovuga ngo yabuze impuzu canke ngo yabuze amahera yo kugura impuzu, kuko naho uba wabuze amahera yo kugura impuzu upfa umugenda hajya bazitaye ukazitobora. Ciwe mbonye impuzu bataye ari nziza ndayitora kandi nkayambara canke nkayambika umwana. Rero ahubwo twige kuraba ese sinojya dukeya hanyuma nkasevinga amahera nkazoyarungikira, kuko mu byo batakwibarabara nta uraza kwata amadolari. Oya, bati impuzu, bati birato, yewe amakompiyuta, amateleviziyo, ibyo barabita. Kandi ubu nta nubwo bagita ibikomeye, kera aho bata n'ibikomeye bimeze neza, ariko hari n'igihe usanga babitaye nabitsima. Ariko nta utaha amadolari, ni sesi 5 nta uzihashira, cyangwa isesi 50 cyangwa 10 nta uzihashira. Rero bana b'Imana, twige rero kuraba, tureke tubonye impuzu bariko baradandaza Abanyafrika, bariko barayerereza
canke turazi y'amasoko y'abanyafrikari ntitubura kugura turagwana mu kugura kandi abarundi kazi benshi impuzu yambara rimwe agaca yitaterera muri garde-robe canke se mu cyumba kibika impuzu canke se ahantu mu nzu mu ivarisi canke nuko ikazogumayo akazoyikura yayita canke arose uburyo bwo kuja mu Burundi akayijana kuyigabira bi Burundi kubera iki umuntu atogura zike zishoboka canke se naho wogura nyishima mugabo ukavuga uti nta n'impamvu yo gukurira abantu izo nambaye reka ndamugurire ndamunezereze ngaha turi ku Noheri turiko turitegurira Yezu Yohani yaravuze ati ubufise impuzu zibiri naho utazifise atanga umwambaro umwe rero ni byiza no guha impuzu wambaye umuntu mugabo nyimba ufise uburyo sinabyiza kandi ngo ucyufata ijya wagaye wakuye wambaye ngo uze kuyiha umuntu ariko uko yita kwibarabara ukaba ufise uburyo bwo ukubona umuntu uri buyiwe cyangwa bwo kuzituma mu Burundi cyangwa kuzijana i Burundi zijana zibahe mugabo wibuke no kugura bishasha unezereze umuntu mu igitenge kidatabuye cyangwa imvutana databuye umuhane nayo kukidodesha Imana izokuraba neza iguhembe ibiguhembere mugabo ni wafata impuzu wagaye wataye kubera kubura kubigira ukapfa guha umuntu nukuri no Imana ntayo byandika pe wayambaranye ubwishime warabonye ati iyi igihe twari mu ipati runaka barayibonye nzoyibura niko tumeze ndabizi byo mvuga nuko nanje bimbaga ariko nsanga je nakoze amakosa cyane nsanga dukora amakosa rero bana b'Imana duhe abadafise ngo nivyo kujya tubitange kuba tabifise none nimbavuze ngo duhe ibyo kujya batabifise muri iki gihe abantu cyane cyane turi hanze turiko turitegura gute guha abadafise twibuke i Burundi baravuga ko hariyo abantu bamwe bavuga ko bigoye hari inzara ariko mu byukuri mu Burundi nta nzara iriyo mugabo hari inzara nkuko ngaha muri Australia hariho abantu bakenye nabo bagira ibibazo by'inzara bipfuza batazi niyo baza ku service gusabira canke gutora iby'ubuntu ariko nasanze bijya navyo tuza turagenda gutora nyimba yego mbere nkikunda nigeze kuba ngenda ku service atanga ibyo kujya nkagenda kubitorera iby'ubuntu kugira saving amahira ndayarungike muri Afrika afasha abantu ariko usanga bimwe byare expired bimwe uraraba nk'imikate mu masoko itariki zayo ugasanga yare expired ugasanga nk'amata yare expired ugasanga ari ibintu bye expired nibyo baca bazana hajya mu service bakarunda kugira abadashoboye kugura ibyo kujya mu masoko abadafise amahera canke babandi bataronka amahera muri leta badafise n'akazi bagende gutora rero bana b'Imana duhe ibyo kujya abadabifise uraraba mu byo utunze mu mahera uronka wibuke ko ari habababaye no ngaha muri Australia bariho babandi usanga barara ku mabarabara mu makanevu usanga basaba $2 n'ujya umuhaye ubukoreye Imana ubugize neza nibyo Yohani yatwigishije Yohani yari za Yerusalemu mu bihugu biteye imbere rero bisigura ko no mu bihugu biteye imbere hari abababaye bakeneye guhabwa Bibiliya usanga ibavuga mu bibuke na handi Eliya yagenda kwa wa mudamu ko yarakenye ubwo rero ubukene barundi bene wacu canke abanyafrika bene wacu banyarwanda bene wacu basaza banje ni ubukene ntiburi muri Afrika gusa buri ku isi yose kuva na kera
reka tubandanye 12 haravuga ngo haraza kandi abatoza kori ngo babatizwe bamubwira bati twokora iki ga mwigisha. Abatoza kori baraza nabo bagomba kubatizwa bakababaza none dukora iki tubatizwe tubikwiye tuzi twisubire ko tumenye icyo dukurikiye. Yabishuye murantunga gato nawe abishura ati ntimukake ibirenga ibyo mwabwirijwe. Abatoza kori yababwiye ati ntimukake ibirenze ibyo mwabwirijwe. Abatoza bushuru, abatoza imbaramakori n'imisoro ibintu nk'ibyo. Reka tuvuge duhereye i Burundi. Mama i Burundi nta zindi ngorane nyinshi zihari nk'abantu b'abategetsi bari mu gihugu batoza amafaranga ku bantu banyarucari, ku bantu bagowe, ku bantu bariko barahangayika kandi ngo baguma banyuruza ni ngorane. Rero umuntu w'umukristo cyangwa w'umurokore kuza gutora abandi ngo kubaru kuyiha ngo kubaru kuyoraho biri uri kurasahura ikigega, uri kurasahura ibyo kujya byotunze abandi bene gihugu b'abarundi. Abarundi mwese canke se umwe wese ku gihugu arimo haba no mu Rwanda bajya bose muba mwaravukanye. Ndavuga cyane ku Burundi niho biri kwimonogoza. Bajya bose b'abarundi n'abavukanye bawe ni bene wanyu nabo n'umutura umuryango umwe. Iyo umuntu rero afashe ibintu byose akabyikubirako yumve ko abariko arijana mu muriro wenyene, kandi mu muriro nta kiza kiri usibye kuzoshiteka byose. Ibi bintu byo mu isi turavyiruka ko turabiharanira turabironka, mugabo nyuma tukabita tukagenda tutazi niyo tugiye. Ariko bamwe usanga baba bazi neza ko bagiye mu muriro udahera bazorangiza nabi, kuko ntiboza gufata mugende ngo mukigega ngo nuko ari ikigega cya leta ngo wahawe amabanga yo kubikoramo n'iki, kandi uzi amategeko ugombye gukora ahubwo ukabyongerereza ko ugakora neza kugira bigwire, hanyuma bifasha abanyagihugu mu gihugu, abana biga, abantu bavurwa, abantu baronke ibyangombwa byose bikwiye. Uci ubyikubira ko ubishire mu mufuko wawe, hanyuma ngo uvuge ngo uri kurarondera ko amaherezo yawe azoba meza. Oya, hari n'abapfa n'ingoga kubera Imana iba yarababaye nyene bakabanyarukeza kugira bareke, kuko bantu b'Imana kwiba ni bibi, guhemukira abandi ni bibi. Umuntu nawe abantu bose babikora canke mubikora muba muzi neza canke mwumve ko nta munezero nta mahigwe yo kwiba ibitari gwawe. Bitandukanye n'abajya bibira inzara. Hariho umuntu yibira inzara akikurira kumbata Kenya kibandaniriza canke akajumu ibintu nk'ibyo, ariko nawe Bibiliya ntiyemera ko aza kwiba, apfuma agenda gusaba. Mugabo bajya nabo baza bari ibi bintu bya leta bakonona bagahemuka, baragowe gusumba. Imana tutabare cyane. Abatoza kori rero ati nibatoze bareke kugira ibyo batagenewe birenze. 14 hakavuga ngo abasirikare nabo baramubaza bati, abasirikare ba leta, abasirikare b'inkoho n'amabunda, tweho twokora iki? Abasirikare nabo barabajije Yohani Batista ngo tweho twokora iki? Abishura ati ntihagire uwo mutwara utwiwe n'impaka canke uwo munyanganya, kandi nimushime impera yanyu. Abana b'Imana abasirikare nabo baraje kwa Yohani Batista baramubaza ati none dukora iki? Rero nama numva ngo abasirikare ngo
ngo ntihagire baba basirikare ngo ni icyaha nta musirikare azoja mu ijuru nta no bazoja mu ijuru barabatijwe n'abana b'Imana. Yohani yarababwiye ati mubwire umuziro ntimukanyanganya abantu ibyanyu ibyabo mwitwaje ngo muri abasirikare cyangwa mufise inkoho, kandi mukaba muzi ko ibyo mu bihugu bya Afurika ari byo byonona cyane. Basirikare baza bakagutera kugira bagutwara utwawe nuko ngo kandi baza barashima impera yabo. Murazi ko hari abandi bavuga ati tuzironderera impembo. Umusirikare rero yironderera impembo ntaba ari umukristo canke ntaba ari umurokore. Umusirikare nyamusirikare akora uko amabwirizwa amategeko y'igisirikare yamubwiye. Mu gisirikare ngo haba discipline, nama numva bagiye abakigiyemo ngere bavuga ingene hari discipline. Rero abana b'Imana ijambo ry'Imana litubwiye ko dukwiye kwisubira ko dukwiye gukundana. Ikintu kiyambere ni gukundana, guha impuzu abadafise impuzu, kwambika abagenda gusa. Na Yezu yarabivuze muri bya bibazo azotubaza ku munsi w'imperuka. Guha ibyo kurya batabifise, ibyo Yezu yarabitubwiye. Yohani yarabivuze na Yezu yarabivuze. Abatoza kori, abatoza bushuru ntibatoza ibintu by'umurengera. Ibyo biremewe mu isi ko gutoza ikori bigenda gufasha abandi bantu mu gihugu, ku mavuriro, ku mashuri. Ariko nubwo numva ku mavuriro bitorosha, abantu benshi bahangayikiyeyo boherwa mu mavuriro bagira iki. Bana b'Imana, ukaraba umuntu ari mu bitaro yabuze kigemurira ukaza kumugemurira, canke se ukamurihira amahera akava mu bitaro. Rero muri iki gihe cyo kwitegura ivuka rya Yezu Kristu, twitegure tubigirana umutima w'urukundo, kubera benshi bari kudodesha, benshi bari kuraba izizo bazigezweho, abandi bari kugura impene n'intama bazobaga n'inka. Mbese birashusha, abandi baradekoye mu mazu, aho uciye ubona amatara aguma myasa reka. Ariko ibyo byose, kugura impuzu uzoba wambaye udashushisha n'abandi zigezweho, kugishira amatara ku nzu, mbese ukumva ibyiza byose wabikoze. Sicyo kizoba kiriko kirakujana mu ijuru. Ni waba ubikora ibyo, ubuzi neza kuri kurabikora neza mu mutima wawe, warakoze ibyo Yezu canke ibi Yohani Batista twigisha. Ubikora ugirira na bagenzi bawe. Rega n'abadekora ku mazu, hari umunyokuru ntaranzanira mwandazi burya zonzanira. Hari umuntu w'umubanyi araho umuzungu kazitubana basha no ngaho kumeza hari igihe nama ndahasasa ibitambara yampaye bya Noheli. Rero usanga yashishiriye ibintu, akagenda mu isoko akangurira udutambara twiza, ibintu byiza akanzanira pe. Rero akanzanira n'ibyo gushira ku muryango byo kudekora nyene mu nzu. Uwo rero abikora neza kuko mbese uyo niwe notanga ko akarorero, nuko nyene ndabyibutse iyo igira mva bigaruka. Wewe araraba akavuga ati ujya mu mama ashobora kuba ari umukene kuko sintunze nkuko ameze, sinishoboye nkawe. N'umuzungukazi yifite abana b'abadogita bakomeye bakora ibi, mbese utoraba. Rero aranzanira nanje akampa ibyo kudekora mu nzu, akanzanira ibitambara byo gushasa ku mameza hirya no hino mu nzu yanje. Kubera iki? Niwe yubahiriza, yararavye abona nta wundi mukene yoronka. Kwari yarandose kandi Yezu agira neza, urumva nanje agira neza umukama. Rero abana b'Imana, ngo uwo ari wo wese naho yoba ari umukene nta buri ikindi yofashisha umukene. Nanje uwo nyimba binkoreye
nanje kumbure ntiyazobura bo ndabikorera mu mbabarire wenda bamwe bo bibaza mu ntawo byo nokora ariko nanje ndazi nzobikora canke ndiko ndabikora reka tugeze ngaha mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu amen.